Igicumito rero canke umucumito, ayo majambo yose akomoka muri vuga gucumita, asa n'ayadatandukanye cyane kanini uyaravye uko. Abarundi rero kuva na kera narindi bamye bafise ubutwari butandukanye, kandi muri ubwo butwari bwabo harimwo uguhiga. Wari umwuga rero ushobora kuba ibeshejeho abatari bake bivanye nuko bitunganije. Iyo uruhigi ruramye, tuvuze uruhigi ruramye rero ni gihe abagiye guhiga baronse ico bica. Wabonye inyamaswa bwa mbere, uwayirashe ubwa mbere, canke mwene imbwa yerekanye igikoko, ntibafatwa kumwe iyo hageze amagabura nyama. Umucumito ni umuturi w'inyama wahabwa wagemye ubwa mbere igikoko. Naho biruko rero, wabonye inyamaswa ubwa mbere wewe, canke mwene imbwa yabonye inyamaswa ubwa mbere, naho yo kigemwa n'abandi canke ikicwa n'abandi bantu, mugaba abahigi bari kumwe, kubera imbwa yiwe canke ariwe yamaze kubibona, imbwa yiwe yakurikiye ubwako ariwe yabutoye, batigeza kumukuronka ico bitwa igicumito. Ni ikintu baho umuntu kubera imbwa yiwe canke wewe aribo babonye igikoko bwa mbere. Kazoza FM, be your own boss.